Amen. Hallelujah. Amen. Magazano shima Imana ikintu Imana yankoreye. Sanzwe n'umudandaza muri mu Kinama. Harageze igihe mpakupa kugara bivanye ku buryo n'abakiriya bibi wanje naramfise baje kukundangura baca bakatembe y'umuryango. Hamwe kugira ndo nk'ibihumbi 100 byonyene cyaba ari ikintu kigoye, ariko dimanche basengeye amazi ngaha ai cyo gutanga ubuhamya ko bajya amazi pastor yasengeye Imana yo mwijangiriye neza. Bukeye ku wa mbere nakenda atwara ku kibanza ndamijaho Imana nankore ikintu gitangaza, naronse amafaranga arenga 1,950,000 ku munsi umwe. Imana yankore ikintu ku munsi umwe gusa. Umunsi wa mbere Imana igira neza, bukeye kwa kabiri ndaronka hafi 1,000,000 hakuko gukwira kugeza n'umunsi. Ku munsi wa kane niho naho Imana iswa kunkwe gitangaza ndonka ma Emilios senke sakombye. Imana iguminduza wenda shima kare nugura ikibanza ikintu cambe cyanyakira zari nsaza, ariko ubu ndashima Imana umwijangiriye neza niko ntiranje imbere. Abumvise ikintu wumva no shima Imana cyane nuko Imana yampuje nirishengero. Ndashima Imana cyane pe kuko nkizi ni Bujumbura harageze igihe nifuza ifana 2000 nkayibura, ariko bico nshaka cyose ndakironka. Imana ngira neza itera impezagira, impa kwambara, impa gufungura, impano njyama hameze neza. Ndashima Imana yo mwijuru namenye ishengero nuko ndashima Imana. Ahunze gushima kwanje Imana bahumugisha. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.